ese icompa ukarizwa n'ivyo uri kuragenderamwo bitariko biranezereza umwami wa twese bikakuriza. Ese icompa ukarizwa n'ivyo uri kuragenderamwo bitariko biranezereza umwami wa twese bikakuriza. Ibyo kuba abana b'Imana, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo abadata. Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Imana yacu nigume ihabwa icubahiro. Nagomba dusangire aya majambo y'Imana Paulo yandikiye ishengero ry'Imana. Ngaya majambo yavuze ngira ndakwibutse wari usanzwe uyazi, ariko dusubire twibukanye aya majambo y'Imana ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Yesu ashimwe. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, ngo kuko tutahawe impwemu y'ubuja ngo twongere gutinya, ariko ngo twahawe impwemu yo kuduhindura abana b'Imana. Turashimiye Yesu. Igihe aduga mw'ijuru hari isezerano yasezeraniye abigishwa biwe. Yababariye ngo ngomba nduge, ngomba genda kwa data, ati ninamara gushika kwa data nzosaba data nabazobarungikira umwitsa azobana namwe, azobigisha kwitondera ibyo nabageze byose. Uyu mpwemu rero niwe ashoboza umuntu, niwe ashoboza umuntu akamuhindura, umuntu agahinduka agacika umwana w'Imana. Aha yakaba ari mpwemu w'Imana ntituba tumeze uko. Mpwemu w'Imana niwe yaduhinduye. Shaka wiyumvire na wewe ubwa mbere ugikizwa ukuntu waje umeze. Nagomba nakubwira uzotekereze mu ishengero ry'Imana wahinduwe na mpwemu w'Imana. Ibuka ukuntu wari umeze ucakira agakiza, ibuka ukuntu watanguye ukiza mu ngoro y'Imana, ibuka ukuntu wari umeze utarakira agakiza, ariko curaba intambuko uyu munsi mpwemu w'Imana yagushikanyako, yaraguhinduye ubu uri umwana w'Imana. Naba bamwe n'abakozi b'Imana, abandi n'abungera, abandi n'abaririmbyi, abandi n'abashinga ntahe bishengero, ibyo byose byakozwe na mpwemu w'Imana. Iyo winjiye mu ishengero ry'Imana uzigamwe na mpwemu w'Imana. Naho hoza ibigusubiza inyuma, naho hoza amajwi menshi, mpwemu w'Imana akubarira ati bandanye urugendo, n'abandi baciye muri iyo nzira. Yesu rero yadusezeraniye mpwemu w'Imana. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mpwemu w'Imana niwe ahindura umuntu akamukuramwo ubwoba akamugira umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Mpwemu w'Imana niwe ahindura umuntu akamuhindura iyo amaze kwihana, iyo yihanye neza akatura ivyiwe vyose, akavyatura amaraso ya Yesu, aharira uwo muntu, akoze uwo muntu agacacika umuntu w'Imana. N'aya majambo adufashije ko mpwemu w'Imana ari washoza umuntu guhinduka umwana w'Imana. Paulo yanditse aya majambo ayandikira ishengero ry'Iroma. Ivya Paulo musanzwe mubizi, yarahama ishengero, yarahama abambaza izina rya Yesu, ariko haragera ahantu Yesu wenyene ubwiwe amuhwikira agiye Damasiko, agiye kugirira inabi abantu b'Imana. Yesu ubwiwe aramuhwikira, amaze kumuhwikira amara iminsi atacajya atacanywa. Niho mu nyuma uwitwa Ananiya yabwirwa n'Imana, mpwemu yamubarira ati genda usengere uwitwa Sawuli, ari ahantu ntakibona, ari ahantu nta kintu na kimwe mwaka kanya ashobora kugirira n'aba bantu b'Imana, genda umusengere. Ariko nagomba ndakubwire, hariho igihe abantu b'Imana iyo babwiwe ikintu babanguka, canke abakozi b'Imana babanguka, n'igihe babanza kugira ubwoba. Yumvise yuko agenda gusengera uwo Sawuli, yaragize ubwoba, aravuga ati mwami, uwo muntu mbariye ngo ngende gusengera, jewe ndamaze kumenya ibintu yagiye agirira abantu bambaza izina ryawe, yagiriye inabi nyinshi abantu bambaza izina ryawe. Ariko Yesu aramubarira ati genda, namaze kumwifatira, kuko naje namaze kumwitoraniriza kugira ngo azojane ubutumwa ku banyamahanga.
Pawulo acarahinduka acaba umuntu w'Imana mwiza. Yaranditse ivyete bishika 13 afashijwe na mpwemu w'Imana. Yarandikiye amashengero, yarandikiye abantu b'Imana. None natwe muri aka kanya ngaha hantu kiyange iri jambo ry'Imana rikari havugirwe. Abarongorwa na mpwemu w'Imana n'abana b'Imana. Abana b'Imana bazoja mwijuru ntibizoherera ngaha muri iyi si. Umuntu amaze guhinduka agacika umwana w'Imana azoja no mu bwami bw'Imana. Yesu wenyene ubwiwe mu kuduga aja mwijuru yabanje gusezeranira abigishwa biwe. Arababwira ngo ngiye nduge kwa data, ngiye kubategurira ivyicaro kandi ngomba ndababwire ati hari amazu menshi ati yaba atariyo mba ndabibabwiye. Abigishwa baca bararema kuko babwiwe yuko Yesu azogaruka kubajana. Nagomba ndababwire abantu mwese mwoba mwari mufise ibibazo nimureme mpwemu w'Imana azobafasha muri ivyo bibazo. Erega uratangura umunyantege nke ugashobozwa na mpwemu w'Imana. Intege nke za Gideyoni Imana iramuhamagaye atewe wa muhizi w'inkomezi genda ugwanyira Abisirayeli uko izo nkomezi zawe zingana. Nawe acavuga ngo nabo muntu w'inkomezi bya bitangaza vyose bimwe basogokuruza bacu batubarira canke bimwe twumva Imana yagiye ikorera Abisirayeli mbega biri hehe? Ati jewe rero ndi umuntu wo mu muryango w'inyuma, ndi umuhererezi mu muryango wo kwa data. Ariko Imana iramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana. Haleluya, haleluya gose cyane. Wo kwiyumvira ngo uri umunyantege nke ariko ubushobozi bw'Imana buracakora. Intege nke za Dawidi kana kibereye mu ntama igihe Samweli yaragiye kurobanuza amavuta kwa Yesayi, muri bukijambo ryavugiwe aho hantu. Samweli akibona umuhungu wa mbere n'abandi bakurikirana aravuga ati nta kwihenda wo turobanuza amavuta n'uyu. Ariko mpwemu w'Imana teka tisuyo azana uyundi Yesayi, teka suyo azana uyundi bugira gatatu, ateka suyo gushika Imana ikivugira mu mukozi w'Imana ati jewe sindaba nkuko abantu bagirane. Ati abantu baraba kurukoba tariko jewe ndaba hariya mu mutima. Ese icompa mpwemu w'Imana hariya mu mutima akagufasha gukora igikorwa c'Imana. Ese icompa inkomezi z'Imana zikagufasha kurinduka naho uri umuntu muto. Urashobora kumva amajambo bakuvuga y'agakengegwe ariko saba ubushobozi bwa mpwemu w'Imana. Saba kurongorwa na mpwemu w'Imana ugumura umwana w'Imana, ugumura umuntu w'Imana, ugumuhindurwa na mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana araguhindura uko wari uyu munsi ejo ugasanga si kuri. Araguhindura ugitangura gukizwa mukanya ugaca wifuza kuja mu ikorari y'abaririmbyi. Ivyo atari mpwemu w'Imana bikoze ntiwopfa wubahutse mu ikorari y'abaririmbyi. Ukihana ukiza bahagaraye hajya uravuga ati Mana yanje nakagenda. Ati bajya abantu ico bashikana muti nono nta nuko bizokunda. Mugabo ukukizwa ukubandanya usenga ukubandanya ubegera ugasanga watanze umuhamagaro wo kuzoririmbira Imana. Amen gose cyane. Mu nyuma naho usanga wabaye umukozi w'Imana utangura kuvuga ati ese icompa Bibiliya, ese icompa ngasoma ijambo ry'Imana. Utangura wiyegereza mwarimu, utangura umutwaza ishakoshi, ukabona umuntu atanguye gutwaza ishakoshi mwarimu. Burya ruba rutanguye gufatana. Mpwemu w'Imana batanguye gukora abari karahindurwa na mpwemu w'Imana. Amen gose cyane. Abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Abarongorwa na mpwemu n'abana b'Imana. Ndabisubiyemwo turabana b'Imana. Abagabo, abagore, abakenyezi, abatamakazi, abana twese turabana b'Imana. Tuzoshika mu bwami bw'Imana atakuvuga ngo uri mugufi canke ngo uri muremure. Twese tuzoba turabana b'Imana. Abamarayika nabo bazoca badukeza. Yesu nawe azoca twerekana ati henguyu wa mugeni nari nagiye gukwa. Yesu ashimwe gose cyane. Guma ku murima w'Imana ntimurambigwe. Naho ibibazo bihari, naho intambara zihari, oya ntunyiganyige turabana b'Imana. Iyo umuntu akwariye ati ndi umwana w'Imana wumva wo vyakira gute? Niyo wumva ko uri umwana wo kwa naka honyene uranezerwa. Yego kweli. Niyo bakoreti uri umwana wa naka. Mugabo hamwe bavuga ngo uri umwana w'umusuma. Hamwe bavuga ngo uri umwana w'umubandi. Hamwe bavuga ngo uri umwana w'ugukinda. Hamwe bavuga ngo uri umwana w'umurozi. Sinzi ukuntu wo bigenza mu kunyika no gucaho hantu. Turabana b'Imana. Mwemu niwe yaduhinduye. Agashonte gahindura abantu. Umuntu abapfungwa inshuro nyinshi ariko akaguma akora vya bindi. Ariko mpwemu w'Imana araguhindura. Ugaca umwana w'Imana. Turabe ayandi majambo y'Imana dusanga mu cete candikiwe Timoteyo. Cete candikiwe Timoteyo. Cete ca kabiri ku murongo waho wa gatandatu. Cete ca mbere ku murongo waho wa gatandatu.
ni igice ca mbere ku murongo wa gatandatu, nicete ca Timoteyo ca kabiri ku murongo wa gatandatu, inomero nazo n'amajana 241 havuga ngo nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake, yagushizwemwo no kurambikwa kw'ibiganza vyanje, kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye w'ubushobozi n'urukundo n'ukwirinda. Imana nigume ihabwa icubahiro. Paulo yongera kwandikira umwana wiwe Timoteyo yavyaye mu buryo bw'impwemu, ati nagomba ndakwibutse mwana wanje Timoteyo, furura ingabire, furura ingabire. Yesu ashimwe. Furura. Mbega umuntu ntafurira ibintu aba yafuriye? Sinzi ivyo wafuriye muri aka gakiza twahawe, sinzi ukuntu uri kurakorera Imana, sinzi ukuntu watanguye, sinzi ukuntu uri kuragenda, sinzi ukuntu wowe uri kurakora igikorwa c'Imana. Birashoboka mu gukora igikorwa c'Imana ukaba ugenda akariro gake washize ko nifire. Yaye. Furura ingabire y'Imana. Furura ingabire y'Imana iri muri wowe ngo yake. Baririmbye mwasubiye inyuma. Furura ingabire y'Imana iri muri wowe ngo yake. Muntu wese mu gikorwa yahawe, furura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake, yagushizwemwo cagihe warambikwa kw'ibiganza. Hari gihe rero umuntu yo bamurambitse kw'ibiganza yo vyita ibintu bitoya, ariko harimwo ubushobozi. Hari ibiganza vyahezagiwe, hari ibiganza vyatewe iteka, hari ibiganza biriko amavuta uyu munsi biriko birakorera Imana. Iyo bakurambitse kw'ibiganza hariho igihinduka mu bugingo bwawe, ugaca usanga umurimo w'Imana wahora umunyantege nke umaze gupfukama, usivye ku gikorwa ukaza wumva wabuze amahoro. Wabana bavuye mu gikorwa ugatangura kwinyegeza kuko wasivye mu murimo w'Imana. Furura ingabire y'Imana, furura ingabire iri muri wewe ngo yake, imwe wahabwa wa musi, imwe wari usanzwe ufise. Furura ingabire y'Imana, twese turi hano dufurura ingabire y'Imana. Igikorwa c'Imana gitera kije imbere, Yesu nawe aronka inyungu. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Kandi furura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake, vuga ubutumwa bwiza, hindura abandi. Ni wake urimwo ubushobozi bwa mpwemu w'Imana, ntiwiyakishe wewe nyene ariko hatarimwo ubushobozi bw'Imana. Ni wake urimwo ubushobozi bwa mpwemu w'Imana. Hahanuwe Timoteyo, uyu munsi hahanuwe ishengero ry'Imana ivyagiye aha hantu. Furura ingabire y'Imana iri muri wewe yake. Ya ngabire yari muri Petero, ariko aravuga ubutumwa bwiza, amaze guhindurwa na mpwemu w'Imana. Igihe bariko baravugishwa bibereye mu nzu yo hejuru, icagihe bariko barasenga ubudahumeka bahuje umutima n'inama, bari batanguye abantu barenga amajana 5, ariko bamwe b'abanyantege nke bagenda bavamwo, hasigaye 120 bahuje umutima n'inama. Mpwemu w'Imana caravuga, mpwemu w'Imana caraseruka, abantu barajorerwa. Uwo munsi mukuru wahwanye n'igihe cyo gutanga umwimbu, abantu baca baravuga bati niki gituma aba bantu turiko turabumva indimi zacu zose izo twavukanye ngaba bariko barazivuga. Mwako kanya Petero umwe yabwirwa cagihe ngo wari kumwe na Yesu, agaca avuga ngo ivyo bintu uri kuravuga ntavyo nzi. Yabivuga arenga intambuko ateraja ahantu hari bikingi vy'irembo ngo yirukange, ariko inkoko imaze kubika Petero acaribuka, agateka yaratakaje acararira, asubizwa agateka kiwe. Esi coma ukarizwa n'ivyo uri kuragenderamwo bitariko biranezereza umwami wa twese, bikakuriza. Uri kurasubira inyuma bikakuriza, igikorwa c'Imana kiriko kirapfa bikakuriza. No mu buryo bwo kwezwa ntuzutwenga nk'umuntu menga yaratejeje imbere igikorwa c'Imana. Oya, babazwa n'igikorwa c'Imana kiriko kirapfa, babazwa n'igikorwa c'Imana kitariko kiragenda neza. N'aya majambo y'Imana Petero rero ariko aravuga ubutumwa bwiza, yasigara avuga ngo ubu ntibingora, uyu ni wa wundi mwabamba, uyu ni wa wundi mwabamba. Ati naho mwabikoze mutabizi, ati hamwe mwo kwihana na mwebwe mwogirirwa ikigongwe mukazoronka ubwo bushobozi aribwo bwa mpwemu w'Imana. Ucubisanga ngaha mu vyakozwe n'intumwa igice 2 ku murongo wa 30, umenga ku murongo wa 36. Beshi niho baca bahindukirira Imana. Yesu nashimwe. Beshi baca barahindukirira Imana. Abagabo 3,000, ishengero 3,000 bica birinjira mu ishengero ry'Imana ari ubushobozi bwa mpwemu w'Imana. Hari abandi bagiye kwinjira mu ishengero ry'Imana kuko mwamaze guhindurwa na mpwemu w'Imana.
burya si mwebwe mwenyene byoshoboka ukavuga ngo nakoze igikorwa jewe jenyene ngo uyu munsi nije waratonze mu bikorwa jenyene ibyo byoshoboka na Eliya yarabigize na Eliya yarabivuze Imana iriko iramubaza ati ngaho ukora iki ati bicishije inkota abavugishwa nawe ati ni jewe jenyene mu bavugishwa n'Imana ubunsigaye ati mugabo na jewe ubu ariko barangenza ngo banyuce ati ntabara unkureho nkiri mwiza ariko Imana kiramuhumuriza ati humura hariho nabandi nisigarije humura n'abanyabyaha bagiye kuza humura n'imbaragwa zigiye kuza humura n'abandi bagiye kuza kubwo kuvugira ubutumwa umwami wacu Yesu twebwe rero twahinduwe n'Imana twebwe rero twamaze gushika mu ishengero ry'Imana nimuze tugira inyifato nziza ntitujyane n'ibiriko biravugwa ariko tugume muri aka gakiza ntagire numwe yotuvamwo ntagire numwe yosubira inyuma ntagire numwe yohomba ingero yo gukorera Imana n'aya majambo y'Imana bene data Imana yashize mu mutima wanje yuko mpwemu w'Imana yaduhinduye ko turabana b'Imana turabana b'Imana ndabisubiyemwo turabana b'Imana hari gihe tutarabana b'Imana ivyo Imana yankoreye jewe nkiri mboregwa nari nsanzwe mfise akabare hanyuma rero muri uko gupima kabare nkataha saa 9 y'ijoro nkaca mbyuka 11 subiye ku kabare ukwezi kwarahera ntazi umufasha wanje ngo asa nk'uku amezi abiri yarahera tudasangiye mwumva ntari naragowe igihe nagenda gukizwa uwanjanya ngiye imbere ampanuye abantu bagiye bavuga ngo ingoro y'Imana uyu munsi irahumanya ariko mpwemu w'Imana agenda ahindura bukebuke mpwemu w'Imana ahindura bukebuke nsanga nabaye umukontagita w'abavyeyi Imana ihabwa icubahiro none ndiko ndagushikiriza iri jambo ry'Imana uyu munsi ntuzuto agatarapfa ubukengera nyene eje Imana izomugira ikindi kintu hinduka muba abantu b'Imana nimuze tugume tuvugira Yesu nimuze tumwamamaze nimuze tumuvuge amamaza Yesu aho waye hose mwamamaze uwo Yesu niyamamare ndabivuza kuri gitariki Yesu agume yamamaye mwari musanzwe mu mwamamaza n'ubu ndabisubiyemwo ni mu mwamamaze abahindutse nimuze mwamamaze Yesu n'aya majambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo dusangire twese abayumvise n'abayumviye mwese Imana nibahezagire hezagira umukozi asigaye Imana umutera iteka amavuta ya mpwemu yera mukoreshe ni muri ryazina ryawe gera Yesu tubisavyemwo amen